Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikira, turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro Intwaro Nziza. Intwaro Nziza ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uyu munsi tubayagira ibijanye n'inyigisho zabereye mu ntara ya Gitega, zikaba zari zatunganijwe n'abo mu nama nkenguzamateka bafadikanije n'amashirahamwe rukristu. Urwo ruganda rukaba rwari rwatumiwemwo abarongoye abandi mu ntumbero yo kugira bakurikirane inyigisho zijanye n'ingendo ibereye indongozi nyakuri, babicishije mu civugo kivuga ngo ndongozi twitwararike inyungu rusangi, niwo mushinge ushikana ku gihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, kikazoba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Izo nyigisho rero bakaba bazishikirijwe n'abahinga babinonosoye babicishije mu mareresi. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yaciye amenyesha ko wari umunsi wo kugurura bene izo nyigisho ku barongozi b'intara n'amakomine. Izo nyigisho ngo zije hageze kuko zije mu gihe himirije amatora, ngo bizofasha indongozi gusozera neza amabanga basanzwe bajejwe. Mw'ijambo ry'ikaze, umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimiye abari bitavye urwo ruganda, yongera bipfuriza umwaka mwiza. Bubaho mwese batumire bahire, turabahaye ikaze mu bikorwa by'uno munsi, tukaba mbere tuboneyeho kandi no kubakengurukira kungene mwitavye ubutumire bwacu, mugaheba imirimo mwari mufise nk'uko mwabikoze, mukaza kwifatikanya natwe. Imana nibahezegere cane. Mudukundire kandi mbere ko tubandanya ko nyakubahwa Buramatari w'intara za Gitega yabishikirije, natwe twanje twifurize umwaka mwiza wa 2024, cyane kuno munsi n'umunsi usozera kwezi kwa mbere. Rero mudukundire twatekano kanya twifurize umwaka mwiza, uzabera umwaka w'amagara neza, umwaka wo kuranirwa mu byanyu mu banyu, ariko na cyane ko mu gihugu cy'u Burundi twashize Imana imbere, uzabere umwaka wo kugendana n'iyo Mana. Nitwagendana n'iyo Mana bizogenda neza. Rero muze by'ukuri muroranirwe muri ayo mabanga murimwo, kandi Imana izobashoboze. Bubaho abakenguzamateka batumire bahire, nk'uko mwabibonye ku butumire bw'ibikorwa by'uyu munsi, twakoraniye ngaha kugira ngo dukurikirane inyigisho zijanye n'ingendo ibereye indongozi nyakuri, twishimikije igicivugo ndongozi twitwararike inyungu rusangi, uwo mushinge udushikana ku gihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Twatumiye rero ngo dufata akanya ko kwibukanya ko kugira dushike kwihangiro rya 2040 na 2060 hariho uruhara ntangere rw'indongozi, na cyane mwebwe murongoye amakomine n'intara. Kugira bikunde habwirizwa kuba ihinduka ry'imyifato n'imikorere, kuko amase ya kera atagihoma uruta. Yaciye abamenyesha ko indongozi nziza ari yije inama n'abirongoye, hanyuma igatanga intumbero y'amerekero yifuza gushikako. Bubaha mwese, biramaze kugaragara ko abantu benshi bitaborohera gutandukanya indongozi n'umutegetsi. Twashaka tubibutse ko indongozi nziza ija inama n'abirongoye, hanyuma igatanga intumbero y'amerekero yifuza gushikako, kandi igakorana n'abandi, igafata n'umwanya wo kumviriza. Twisunze ijambo ry'Imana iratubwira ko ushaka kuba umukuru ategerezwa kuba umusuku w'abandi. Mwebwe ndongozi rero muhamagariwe kuba abasuku babo mujejwe, ni naho nabo bazobona ko bababaye,
babakunde bongere babagamburukire. Birababaje aho hirya no hino hari indongozi zitagendera akarangamutima k'amabanga zijejwe. Yaciye yibutsa kandi indongozi zari zatumiwe muri izo nyigisho ko mu mabanga bajejwe bahamagariwe gukunda abo barongoye mu kuja inama n'ingingo bakumviriza bose bakongera bakaba abahuza. Bo abakenguza amateka batumire bahire ndibikiri agazishorumuri zimwe mu ndongozi haraho bishika iyo zihinduriwe amabanga ucumenga isi n'ijuru birafatanye kuko ziba zafashe imirimo y'igihugu zikayigira icibari. Kuba murongozi hari ico wamara igihugu n'iteka bitazimangana kuko ukora iciza ukagisanga imbere, wakora inabi nayo ikaguherekeza. Nivyo ingeso yo kwikunda yaramaze kwizizira imitima ya benshi, ariko ntitwibagire ko twihweje hirya no hino haragaragara cyane ingeso y'ubuhemu, ububeshi, ubusuma n'ubunyonyezi bitwa ko barongoye abandi, umunoho w'amaronko, kwifuza kuronka ibyo utabiri yakuya mu kunyuruza amatungo ya leta, inzigo n'ishari biva mu mitima ya benshi nibyo bituma igihugu cyacu kidatera intambwe. Nk'uko abakurambere bayamaze bati agakuru ntigakurira ubusa. Twashaka kwibutsa mwebwe indongozi mwatumiye muri ibi bikorwa ko mabanga mujejwe muhamagare gukunda abo murongoye, kwitanga mutiziganya, kuba intangarugero, kuja inama n'ingingo no gukorana n'abandi. Byongeye kugira ngo mworoherwe mu mabanga mukwiye kumviriza bose, kurahura ubwenge, kudatwagwa n'ishavu, mwongere mube abahuza. Bubahwa abakenguza amateka batumire bahire. Inama nkenguza amateka rero ifatikanije n'ihuriro Rukristo ICM yashimye gutumira mwebwe ndongozi muri izi nyigisho kugira ngo duhanahane ivyiyumviro kwibagora no mirimo mujejwe. Nkuko bayamaze kufise ikimuri adahakurira hasi, turizeye ko ibyo muza gukura muri izi nyigisho bizotuma haba impinduka mu myitwarire yanyu mu gihe mukiri mu mabanga no mu gihe muzoba mutakiyarimwo. Tubahamagariye rero gukurikiranira neza ibi vyigwa twabateguriye kugira mugende gufasha nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi kubera abavyeyi abo murongoye, gutyo tubajyane kuri ryahangiro ry'igihugu cacu. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yarashimye izo nyigisho bari bahejeje kuronswa ngo kuko we nabo basangiye imirimo ya misi yose bahakuye icigwa kidasanzwe. Iteka mukuru w'inama mpuzamategeko y'u Burundi, bubahwa uri muri biro duhereye ku cegera ca mbere n'icegera ca kabiri, bubahwa abakenguza amateka, bubahwa baburamatari, bubahwa abakozi b'inama mpuzamategeko, musitanteri, reka namwe mwese uri ngaha tugira amahoro. N'iteka ntangeranye n'iteka kubona ndi kumwe namwe kuri uno munsi navuga udasanzwe, ntusanzwe kuko ibyo turonse uno munsi hari hamwe bimwe ari bishasha ngira je ntarinda nazi cyane, mugabo byose bigenda bituzuza. Bavuga ko ata majambo mfise menshi uvuga twese gushima ko twebwe nabo dusangiye imirimo ya misi yose, baburamatari n'abamusitanteri turakuye icigwa kidasanzwe abo bigisha beza atuzaniye. Ko tuhava ngira nanjye retraite ya ministere yose baze badufashe, ubwo ngira tuhava mutanga raporo kugira mutange n'amarekomandasiyo kugira izi nyigisho zitangura au début de la législature, niho bura n'umwe arokoka bama bagira ingorane au cours de la législature. Yaragarutse kwijambo bise umushwena ngo kuko abagira ingorane mu mabanga bajejwe biva kuri iryo jambo. Ikintu cyitwa umushwena, nibaza ikintu cyitwa umushwena
nikigerageza ku bantu benshi by'ukuri kandi amaze kugira ingorane benshi turiko turaba definisiyo y'umushwena bamaze kugira ingorane benshi biva ku mushwena nyine twogira imana rero tukarondera beto tukazibira tworondera beto n'igitego twagwa ntutse nibaza ko hatobura na bakenya barokoka kuko nyine iteka icifuzo nuko abadufise twobagumana gushika manda igahera imana ikabahezagira bakaja no mu yandi mabanga kuko manda iheze atangura iyindi. Bamwe mu bari bitavye izo nyigisho baratuyagira ico izo nyigisho zari zerekeye. Inyigisho twahawe inama nshingamateka zerekeye uburongozi bwiza, zerekeye kandi kubungabunga inyungu rusangi, umushinge w'iterambere dushikana ku iterambere rirama zodushikana mu 2040 ku gihugu giteye imbere mu 2060. Twarose kandi inyigisho zerekeye inyifato ibereye indongozi nziza. Twumvise kandi yuko indongozi nziza ari yitaho ineza yabirongoye, ikicisha bugufi, ikirinda umwina w'ivyisi, ikirinda umunoho, ikirinda mbere ico bita umushwena, no kuvuga umunoho wa cane gose urenze gose. Ivyo rero twavyumvise ngene tugomba kwigenza, kandi indongozi nziza ari iyibona imbona kazoza, ifise imbona kazoza, kugira ngo ahiri izisige iragiryiza, ize yerekane vyiza yakoze, mbere ibona kure itegurira na kazoza urunganwe abazoyisubirira. Murakoze cyane. Jewe uno munsi ku bwanje wabaye umunsi w'imboneka rimwe, kubera ko nabo twari kumwe bose aho twari duherereye twagumye twinovora cyane inyigisho zatanzwe uno munsi n'inama nkenguzamateka y'u Burundi ifadikanije n'amashirahamwe rukristo, cyane cyane mu byo batweretse bitari bike. Batwigishije ivyigwa bishika 4 kandi twatahuyemo ibintu bikomeye cyane. Umurongozi carico icabereyeho n'icahamagariwe, mbere ndetse n'ivyo yo kwinengesera mu buzima bwiwe bwa misi yose kugira ngo ashobore gutunganiriza abajejwe neza, mbere ashobore no gushika no kwihangiro igihugu kiba caramutumye. Izo nyigisho rero ngo zifise akamaro kanini cyane, ngo kuko zizobafasha kwirinda kugwa mu makosa mwamwe. Ego cyane, izi nyigisho zifise akamaro cyane, mbere iyo tukazironka tugitangura amabanga zari kudufasha cyane gose. Zari zifise akamaro gose, zirafise akamaro cyane, mbere zizohagararira ngaha, zogumaho. Kumbure abarongozi batari bake ntiboguye mu makosa kubera kutamenya inyifato iyo tukazironka hakiri kare. Jewe ivyigwa mbere vy'uno munsi vyatumye nkuko mubishikirije dusubira kugira ubundi bumenyi bukomeye cyane ugereranije n'ivyo twari dusanzwe turiko turakora. Twaharonkeye ubumenyi bukomeye cyane ku buryo ibisata tujejwe canke tujejwe gukurikirana vya leta dusubiramo tugasubira tugahinyanyura neza, tukaraba yuko nkuko babivuze bati umurongozi teza kuba afise umutima wagutse, no kuvuga ko haba mu bisata bitandukanye umuntu arakaraza araraba yuko hatunganije neza, umuntu akaraba yuko atabibura. Baciye basaba ko izo nyigisho zitogarukira kuri abo gusa, ngo ahubwo bozitegurira n'izindi ndongozi zose uhereye ku bakuru b'imitumba. Ico twosaba badutunganirije zino nyigisho
nuko zitogarukira kuri ba buramatari na ba musitanteri bonyene. Izi nyigisho zotegurirwa n'izindi ndongozi zose ziri mu bisata byose by'iterambere ry'igihugu. Turifuza ko inama nshingamateka mbere bafatikanije n'ubushikiranganje burutwara bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange bwofasha bukadufasha kukazegereza na ziriya ndongozi zegereye abene gihugu cyane cyane hariya ku mitumba mu mazone mbere ndetse no muri komine kuko hari ibintu byinshi byohinduka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yarashimye izo nyigisho ngo kuko bizotuma barangiza neza amabanga bahawe. Turabasabira rero ko ibikorwa byanyu byoba byiza cyane cyane ukingire abene gihugu tujejwe umunsi ku munsi tubakingire ibishobora kubateza ingorane bicunge na twebwe twikingire ntihagire ingorane tuza kugira dusigaje imande sigaje hafi amezi 10 nangahe gusa hafi 15 ntitwifuza wasubira gutsitara muri no misi abene gihugu tubitwararike ku munsi cyane twiteho imyitwariko yabo ntitugire imyitwariko abene gihugu dusubira gufata minenegwe cyane turwanya akarenganyo iyo kava hose tukagwanya bizodufasha na twebwe duhejeje misiyo twahawe ko twitembereza neza mu gihugu cyose naho twari dufise amabanga tutakiyafise kuko haraho ushobora kurindira ukwezi kumwe amezi 2 cyangwa 3 ejo ntihagire uzoca gusaba ngo ni mu polisi ngo bancungire umutekano kumbe ushaka gucunga umutekano baba wakoreye nabi. Izo bibagendere neza nibaza ko ibinye niteka yakoze uno munsi nibyo kumushimira kuko yashoboye kudukoranya kandi kugira mwumvize ijambo ririmo n'ijambo ry'Imana bigenda bifatanye byose twashize Imana imbere reka rero tugende twisunga ijambo ry'Imana mugabo turabe ibintu duhawe uno munsi ko twabigendera imisi yose na hose kugira umwene gihugu abone neza ico dukoze acibonemwo. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye ashimira ababahaye ivyigwa aca ababwira icyatumye biyumvira gutegura urwo ruganda. Inyuma ya bino simbona byinshi mpava mvuga ariko bwa mbere mu nkundire maze ndabashimire ndirimwe ko mwemeye kuza kugira ngo dusangire hamwe bino vyigwa. Dushimire abaduhaye ivyigwa mu ntizamoko yanyu tubakomere amashi twame twumva yuko dufise le désir d'apprendre pour apprendre twame tutegeza kwiga rero iki kimwe by'ukuri ndabakengurukiye mu njamake kubera iki by'ukuri twiyumvire gutunganya runo ruganda nibyo nagira mu njamake mvuge ngaha twese haba abo abakenguza amateka ba musitanteri ba buramatari murazi yuko hari itegeko rishasha twatoye risubiramwo indinganizo y'igihugu hambavu y'ivyo dusigaje umwaka umwe n'amezi nk'atandatu kugira ngo twimukire mu ndinganizo nshasha. Murazi yuko vuba mu nama nk'inshinga amateka na nkenguza amateka muri leta bazotuzanira code electorale turatanga mu kuja muri fievre electorale. Benshi rero iyo tugeze muri bino bihe abantu benshi baragira ubwoba mbega inyuma y'amatora nzoba ndiki ibibazo bitangura kuza mitwe y'abantu nzoba ndiki mbega ubwo azosura kunyizera ba musantire murazi ko n'amakomine yagabanutse babura amatari murazi ko n'intara zagabanutse mwari 18 muri zo ari 5 119 42 muje mubyumva namwe ibibazo rero biba byinshi mbega ubwo sizohava nsubira iyo naje mva n'ibyo bibazo muri uno mwaka n'igice usanga bizozunguruka mu mitwe y'abantu mbega bizogenda gute
kuri twebwe twagiriwe amahirwe yo kuza kwiga zino nyigisho, umuti turawutahanye. Umuti n'umwe gusa, kurangiza neza. Ni umuti ubaye umwizigirwa kuri bike, ntambo nimwe batokwizigira kuri byinshi. Kurangiza neza rero mwumvise birasaba ikiguzi. Yaciye asaba indongozi zari ngaho kwirinda guhemuka, kuko ngo ingene umuntu asozera amabanga bamujeje ariho hari ibanga rya vyose, ngo guheza ikiringo ntibisigura ko ubuzima buheze. Rero bubahwa, kurangiza neza, gutangura nibisanzwe, ingene turangiza nibyo hari ibanga rya byose. Twagiye tubona by'ukuri abantu bagatangura neza, mugabo hageze kurangiza kubera wa mushwe n'abatubwira, ugasanga n'ibyo wakoze byose byari byiza urabyononye ku munsi umwe. Impembo y'umwana igapfa mu magodoka. Hari hageze ko baguhemba, mugabo ugasanga urabyononye byose ku kantu kamwe. Nagomba ndabasabe bubahwa ndongozi muri hano, twirinde guhemuka. Igihugu ntaho kizoba kigiye, igihugu kiriho. Guheza ikiringo ntibisigura ko igihugu giheze, ntibisigura ko ubuzima buheze, imbere haracariho. Mu gusozera yaciye ashimikira ku majambo ane yabatekereye nk'impanuro, kuko ngo mu gihe boyafata nka nkama bizotuma baca neza inzira y'urunganywe canke abana babo bazobakurikira mu gushikira mu gihugu ciza. Rero mwebwe ndongozi, irihangiro rya 2040 cy'igihugu cifashe, igihugu itembeye 2060, twebwe indongozi tubisemo uruhara rudasanzwe. Dufise uruhara rudasanzwe nk'indongozi. Na rero kitubeza kwibaza, mbega ikomine bagwaye kurongora uzoyisiga uko wayisanze, uzoyisiga gute? Intara bagwaye kurongora uzoyisiga gute? Tubavuga ngo kubera ko urabona ngo baranaziteranije, sinzi ko nzona oya, ntubaye indongozi nziza. Irihangiro nzorishikako tutitanze, hateza kuba abantu bitanga. Ndagenda babwire irihangiro ko ari twebwe twa mbere turironse, twebwe dutegereza kwitangira urundi rungano zo dukurikira. Nivyo tubaraga ibyatunaniye, ni twebwe turihawe uno munsi, tutegereza kugitangira, tukemera, tugasubisa amakonsekanse yose ashoboka, mugabo kugira ngo ubwo rundi runganwe turucira inzira. Kwiga ni kimwe, kubishira mu ngiro n'ikindi. Turaheje kumva ikibazo kugenda gushira mu ngiro. Nawe no ijambo ry'umushwe na turayitwaye, basuze bagira ibindi byose. Ayandi majambo urashobora kuyibagira, mugabo uzirikane ano majambo ane ngira ndakubwire. Icambere, kwirinda umushwena, ico ugitware cyandika hano, ico byukuri nawe ibindi byose ushaka ubireke, mugabo ugirende zibira. Kigira kabiri, muri ubwo burongozi turimwo, haba kurongora intara, haba kurongora ikomine, tuze tubisige ari byiza. Twihangiro nze ndabisige ari byiza. Nimba washikiye kwiga cya komine hari amadeni menshi, vuga ngo ihangiro nihaye nkeneye gusiga ikomine atadeni na rimwe ifise. Usigira ibintu byiza. Kigira gatatu, tuze twigumye. Uko nitwigumya bizotuma ya madezire yacu, bya byifuzo byacu bimwe hari ibyo turafise amabesoin, mugabo hari bya byifuzo bishobora gutuma twugurura wa mushwena, bizotuma tubuzibira. Twigumye. Nagenda babwire, rimwe na rimwe umushwena utwegwa no kutigumya, iciba inkwezi y'amarere. Twigumye rero. Icya kane aricyo cyanyuma, ubu Burundi turiko turavuga bwifashe muri 2040, Burundi buteye imbere 2060, kugira tubushikemwo tuza kwiyumvirira urunganwe. Ntubikore uraba wewe,
mu yandi majambo ini vision y'urunganwe ruzodukurikira dukore twiyumvirira urwo runganwe turabe abo bana turiko turavyara bazobakomokako rero ino vision tuyikore twiyumvira yuko ni twebwe tugira duca inzira y'urunganwe ruzodukurikira kugira ngo abana bacu n'abazobakomokako baze bashikire mu gihugu ciza ibyo twe tutabonye abana bacu baze babibemwo. Chuti namwe bagenzi mwariko muradukurikira aha ni ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha. Ega yemwe murazi Uburundi kibare cacu ima mwibahari nini